Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugarukana niko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ubutegetsi bw'ivyo bihugu vyompi buriko burabana ayingwe. Muri no minsi hariho amajambo adahumuriza menshi hagati y'ivyo bihugu bibiri, igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Kuva mu mpera y'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 Perezida Ndayishimiye yagiye arakoresha amajambo akarishe rimwe na rimwe arimwo ibitutsi ayerekeza ku gihugu c'u Rwanda. Kuva habaye igitero ca Red Tabara mu Gatumba ku rubibi igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, Perezida Ndayishimiye yagiye akoresha imvugo zitamenyerewe hagati y'ibihugu bibiri. Mwijambo rirangiza umwaka uheze reka bariho dutangurira, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Nako kandi hari ikiganiro yahawe urwaruka rwo muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho yavuze ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuye ko intwaro ibagize imfungwa. Mu mateka y'ibi bihugu ni kenshi vyashitse abatwara ntibumvikane, ariko n'ubwa mbere umukuru wa kimwe muri bino bihugu yahamagaye icese itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Ibi akaba ari bivugiye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, ubwo Antoine Felix Tshisekedi yaramaze kurahirira gutwara ikiringo ciwe ca kabiri ico gihugu. Bamwe bati abavukanyi bakebana. Aho Reverend Ndikuriyo we yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda vyagiye birashika ko abaho gushamirana ntiyabeshe. Ugiye mu nzu iranga ivyakahise mize ibutare mu gihugu c'u Rwanda urasangayo ingoma yitwa Nangu Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe c'abami. Kera kandi ni kesha u Rwanda ruronse umwami mushasha rwace rutegwa n'u Burundi. Urundi nabwo buronse umwami mushasha bwace butegwa n'u Rwanda. Ni mu gihe hariho ibice vyo mu manuko bw'u Rwanda n'ivyo mu buraruko bw'u Burundi vyagiye birakuranwa kuba mu Burundi canke mu Rwanda kubera izo ntambara. Iyo ngoma nayo nyene bivugwa ko yagiye irahinduye igihugu kitahana. Numvise ngo igeze mu Burundi bayita Nanku Rwanda, igeze mu Rwanda ikaba Nangu Burundi. Izo ntambara zari zimeze nko gusotorana kw'abavyara bakeneye gupima ubugabo bwabo, ntabwo zaboneka nk'intambara z'abansi. Ababirigi ntako batagize rero ngo Burundi n'u Rwanda vyikukire bifatanye, ariko abarundi n'abanyarwanda baravyanse bose. Turetse ko abarundi n'abanyarwanda biyumva nk'amahanga abiri avukana ariko atandukanye, n'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabona ibintu co kimwe. Igihe Uburundi bwikukira bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni. Reka tugaruke ku kutumvikana kwagiye kurabaho hagati y'abaperezida bagiye baratwara ibi bihugu. Harabayeho guhangana kwa Perezida Micombero na Perezida Kayibanda. Tumaze kwikukiranaho ni kenshi vyashise abatwara ivyo bihugu baracanamwo. Mu mwaka wa 1969 Perezida Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba Perezida Gregoire Kayibanda ko atokwemera ko abatera Burundi baza bava mu Rwanda. Ivyo vyahuranye nuko Perezida Kayibanda nawe yatinya ko abanyarwanda bahungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose ico gihe barumvikanye ko atawuzotera Uburundi avuye muri kimwe muri ivyo bihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ibintu vyarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radio y'u Rwanda na Radio y'u Burundi vyahora vyirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo gutukana no kwagirizanya hagati y'ivyo bihugu. Byarashitse no muri ONU. Muri ONU no mu muryango w'ubumwe bwa Afrika intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagirizanya gusa. Ivyo bintu vyarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 ubwo Perezida Kayibanda yatembagajwe na General Major Juvenal Habyarimana. Uburundi ni kimwe mu bihugu vya mbere Perezida Habyarimana yagendeye, maze be na Micombero barumvikana, ituze riragaruka. Bari banasangiye kandi umugenzi akomeye ariwe Perezida Mobutu wa Zaire, yaza arasukamwo mabisi maze baniyumvira gushinga ishirahamwe CPGL rihuza ivyo bihugu bitatu. Tugaruke kandi ku vya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'icenda Perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanze inyandiko za Paripehutu zimutuka. Ako kanya yaciye ahaguruka aja gufata indege imusubiza i Bujumbura. Inyuma gato Perezida Bagaza yatumye ko Perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye abaparipehutu nawe azoca aho ibigwanisha impunzi z'abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Ico gihe rero ngo Habyarimana yo baragize ubwoba bwinshi cyane aca arirukana indongozi za Paripehutu zija muri Tanzania. Ico gihe nta vyo gutukana vyabayeho, ikibazo ngo bagejeje mu nzira ya diplomasi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza harabaye gucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagirizwa ko akorana na Perezida Gaddafi wa Libya. Uwo nawe akaba ari umwansi akomeye cyane wa Perezida Mobutu. Mobutu yagizwe ko akorana na Amerika be n'ibihugu vya Buraya y'uburengero. Mu gihe Bagaza yari yegereye cyane ibihugu vyavuga ko bishaka kwiganzura abivyo bihugu nyene. Mobutu na Habyarimana bahavuye bakoranira Bagaza mu rwenge rwinshi, bakorana n'ibihugu vya Buraya na Eklezia Katolika, birangira Perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi. Ariko muri iyo myaka nta vyo gutukana vyigeze bibaho. Imigenderanire ya Perezida Habyarimana na Perezida Buyoya yarabayemwo n'agatotsi gahoro igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, ariko ntivyakomeye, bo ntibigeze batukana. Sibo gusa kuko Perezida Habyarimana w'igihugu c'u Rwanda nanone na Perezida Melchior Ndadaye naho habayemwo ibindi bihe. Igihe ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, abantu bari biteze ko hagiye kubaho ukumvikana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Habyarimana yari yiteze Ndadaye kazifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yavyumva, yafata ko hagati y'ibihugu hategerezwa kwamaho ukubahana, imigenderanire ikisunga ko ibihugu bibana nyene. Melchior Ndadaye yari yarize mu Rwanda akiri muto. Intwaro irwiriyemwo abahutu mu Rwanda n'intwaro irwiriyemwo abatutsi mu Burundi yaziho naco kimwe. Yabona ko ari intwaro z'akarwi k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoyi. Kubwiwe ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda nticari ikibazo c'ubwoko. Habyarimana we ngo yari yarihenze cyane kuri Perezida Melchior Ndadaye. Naho batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cyane. Habyarimana yari yiteze ko Ndadaye amushigikira mu ntambara yarimwo na FPR, ariko siko vyagenze. Perezida Ndadaye yasavye Perezida Habyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR. Ivyashavuje cyane Habyarimana. Ndadaye ico gihe yaranakiriye mu Burundi General Paul Kagame yararongoye FPR. Nimwe bivugwa kandi ko Perezida Ndadaye yarashigikiye umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Agathe Uwiringiyimana yava mu batavuga rumwe na Perezida Habyarimana. Bikaba vyararangiye Perezida Ndadaye yatembagajwe acigwa aricwa inyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi. Kugeza ubu nta nsiguro iratangwa ku mpamvu munsi Ndadaye atembagazwa. Umukuru w'iperezida rya Habyarimana yararaye muri Hotel Source du Nil, no kuvuga iruhande y'ikirimba ca Perezida Ndadaye. Ntawuzi ko ivyo bintu bifise ico bipfana. Inyuma ya Perezida Ndadaye, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bice birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye mu nama i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Ico gihe nta ntureka zavuzwe cane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara Burundi mu biringo vy'imfata kibanza. Reka noneho tuze ku myaka ya vuba cane, tugaruke kuri Perezida Paul Kagame ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ari myiza cyane. Umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Biranakekwa ko ngo mu matora y'ibihumbi 2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru y'Akanyaru, ariko ibintu vyagiye birahinduka gahoro gahoro, na cane cane bimaze kunugwanurwa ko abatwara Burundi bakorana na FDLR. Mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibintu vyarayangaye. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagirije u Rwanda ko rushigikiye ababugwanya, na cane cane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo mu bwoko abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyene FDLR n'iyindi mihari ishaka gufata ubutegetsi bw'u Rwanda barinjiye mu kibira barakora ibitero mu Rwanda. Uburundi niho bwatangura imvugo ituka icesa abategetsi b'u Rwanda.
Mu Burundi hakama imyerekano yamiriza u Rwanda. Abanyarwanda batangura guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barapfungwa, abandi baraburwa irengero. U Burundi bwarugaye imbibe buhana n'u Rwanda cogiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kuva ku rwego mpuzamakungu naho nyene u Burundi n'u Rwanda vyabonetse bihanganye kugezaho userukira u Burundi muri ONU Ambassadeur Robert Shingira atangaza icese ko abanyabwoko ryabaye mu Rwanda mwaka w'igihumbi 1994. Ibintu vyahindutse Perezida Nkurunziza apfuye tarangije ikiringo cyo mwaka w'ibihumbi 2020, agahengwe kari kamaze imyaka 3 n'igice. Mu gice cya kabiri tukazobabwira ibindi ivyo u Burundi n'u Rwanda vyamariniraniye mu myaka 3 n'igice iheze. Bose barafashanyije bikomeye. Tuzonavuga kandi biriko birateranye vy'ukuri ivyo bihugu. Tuzoshimika kandi kwerekana ivyo Burundi n'u Rwanda bisangiye ingene ibihugu vyatabaranya mu bihe bitandukanye, bene impamvu ivyo bihugu bitegerezwa kubana neza ku neza yavyo n'abanyagihugu bavyo. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nuko yabatwara ivyo bihugu bacanyemwo bikomeye byarangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Hagati ya Perezida Micombero na Perezida Kayibanda byarangiye Gregoire Kayibanda atembagajwe mu mwaka w'igihumbi 1973. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana byarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe mu mwaka w'igihumbi 1987. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana byarangiye muri Kino Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Kagame byarangiye Perezida Nkurunziza sandavye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Mu mwaka w'igihumbi 1979 niho honyine vyashitse u Burundi n'u Rwanda bararangiza amatati biciye mu kumvikana muri diplomasi, naho bagumye bacunganye mu rwenge rudasanzwe. Muri kino gihe rero umubano w'ibihugu vyompi utifashe neza, aho igihugu kimwe cagiriza ikindi kari cyo gishigikira ibitero biba muri ico gihugu, aho u Burundi bwagiriza igihugu c'u Rwanda guhereza imyimenyerezo idasanzwe ababarizwa muri uyu mutwe wa Red Tabara uza guhungabanya umutekano mu Burundi. Igihugu cy'u Rwanda naco kigaca kivyamirira kure. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko ubutungane bw'u Burundi bwagomije umunyororo w'umumenyesha makuru Sandra Muhoza. Umumenyesha makuru w'umukenyezi Sandra Muhoza yagomejwe mu nyororo. Ubutungane bw'u Burundi ntibwamurekuye vy'agateganyo nk'uko ubwiwe n'abamuburanira bari babisavye igihe yarenguka imbere ya Senare kuri uyu wa mbere uheze. Ni mu gihe twamenye amakuru ko Sandra Muhoza atari kwe vy'agateganyo. Umwe mu bamuburanira amakuru nawe akemeza ayo makuru. Abo bashingwamanza be bagatangaza ko bazokunguruza ivy'urubanza. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya rero ufyenda subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza zangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV Imana baheza.